Fabregas aravuga ati ndakina kimwe naho kini kindi kandi utsinde. Ino sezo umugabo witwa Fabregas azoca umugani. Azovuga ko yawe na Chivu. Kabisa. Azovuga ko yawe na Christian Chivu ariko kandi yarakugiriye nabi. Hari ukuntu Edi abanza akabona communication na Inter yatanguye iduterekamo bibiri agaca abanza akampostinga. Oya mugabe ejo nago postinze. Ejo warovise ubwo kubera ibyo. Nababwiza ngoma yagukanze. Nago postinze. Komona Internationale Milan yo zikina. Je nabwiye Bodoro twagakora match ambwira ngo Inter barayitereka. Tuza dufate. Arambwira ngo hamagara aza datoya. Ni wowe ishingira ati naramuhamagaye bigenda n'abatireka amihamagarira. Ati je nawe mpamagara kwe. Nivyo bintu mba mvuga. Komona yo yogomba ikaba nziza ku ruhe rugero. Uzi kwigiye gutana mu yitwa na Internationale Milan. Abantu nimuze mufate Inter yo muri Champions League ngo bari yo muzana. Muri Serie A irayoboye itsinda igitondo n'umugoroba yananiwe na Miragus no muri Ligue des Champions izindi azitsinze no muri Ligue des Champions jemba ndabona ni nkaha handi hari igihe umuntu akujaniranye utarikangura ndatanguye kubona ko muri Ligue des Champions nakozwe ko n'imvune avec instabilité mugabo witwa Kana Karano grate y'ubwo ryari twari kuvuga ngo mu nzira zo kuja kugwanira Serie A ndetse na Coppa Italian ubwo gushika muri final barindiriye uza kuba ava hagati ya Lazio Roma ndetse na Atalanta agomba gukina mu kanya bo bagize DD match are mugiye Como na Inter bo bari bagize 0-0 two kwizera iki kuri Inter do Milan yasezereye Como kandi ubona ngo hari uburyo iyo exploit Ikomeje bayirereje imbere ya Cesc Fabregas mugabo ni na equipe ubona ngo misose match zibahuza na Inter do Milan hari uburyo yikomeza ikagora babateguye ni Internationale Milan ubona ko yaba muri championnat bariko baratsinda match bigoranye bakoza ama remontada bariko baratsinda match ubona ko umu adversaire aza yiteguye by'ukuri bamutsinda bagowe canke bakanganya canke bakanatsindwa kuko ni saison itari nziza cyane kuri Inter kuko nk'umukebi yagutsinze hari na retour ndavuga AC Milan buri abarimwe agahaze ariko kandi nemeza ko arande bukomezi bwa Inter do Milan harabaye gusamara gukomeye cyane kwa equipe ziri nyuma Inter do Milan ndavuga AC Milan ndetse na Napoli kuko bariko bararterna umwe kuri journal wa kabiri kwindi journal aratsindwa undi agacaza mu ca kabiri kwindi journal bagaca basubira bakagira gute bagakaba ni assurance isa nko kiri totale muri Italy Serie A ko biriko birarangira ariko kandi muri Coppa Italia aho kugera muri finale ni intambwe yizeza Inter do Milan buri gutwara ibikombe bibiri mu gihugu cy'Ubutaliyano byo bakiniye ino saison kwemo Super Coupe batatwaye ariko ntikivuze ko gushika muri finale kwitwara bona maze kubona Inter do Milan wanashima kuva kuri no mugabo yagiye aswe izina rya uyu mugabo yagiye yari ya Simon Inzaghi Inter do Milan yo match ziri decisive zimwe n'izindi zabagoye gukina hari n'abantu garuka nkavuga ngo umunsi weje Imana yakinze reka ndabivuge twara umunsi Como sinibaza ko ari finale biriya bitsindo Atalanta canke Lazio yabigutsinze ko fa kubigombo biragoye birabigusaba kwa arabana manque de maturité ku migwi imwe cambo cawe nkiriya sinibaza ko Roma ya Gasperini yagutsinze ibitsindo biri muri kiriya gihe wofa kubiromonta kwegariza vyonyine baretse kuremonta kwegariza vyonyine vyo gusaba imvune ugiye kuraba deja bashobora na equipe nayo iri kirarondera gusova saison ndavuga Atalanta canke Lazio mugiye bishitse kuri finale kuko Lazio de Roma ugiye kuraba uno munsi ni imwe muri equipe yasubiye inyuma wagenda kuraba Atalanta Bergame kuva umugabo witwa Gian Piero Gasperini nasohoka nayo nyene ni equipe wumve ko imbere yaho gato avec Bademar Kumari bari champion d'Europe batsinze kuri finale Bayern Leverkusen yari equipe igomba kwisanga rimwe na rimwe kenshi gashoboka muri Big Four ariko ino saison urabona ko atari kuri gwa rugero 100% bahoze ko ari kumwe na Gian Piero Gasperini nubwo muri Ligue des Champions bagerageje baromonta equipe yitwa Borussia Dortmund bageze imbere ya Bayern bavuga ati wageze imbere rufi runini barataha birumvikana ko yaba Atalanta canke Lazio equipe yazogera muri finale izoba yo yiteguye kumva ngo ondwa ganye kugira ngo dutware igikombe dusove saison yacu gusumba Inter yo izoba ikiravuga ngo kuri Italy Serie A twongere kwiki ndabona mbere match ishobora kuzobagora wanashima gusumba uko bari bavyibaza cyangwa ishobora kuzikana abagore ikaba challenge nkuno munsi nka komite abaye kuko yabaye challenge mugabo bakabona ngo ikipe twayiromonta umwe dushatse urugero rwiza rw'umugabo waswiza rya Sosthene ndetse na Karanoglu ko Sosthene yatanze assist zibiri atsinda n'igitsindo c'intsinzi mu gihe Karanoglu waje mutama yatsinze ibitsindo bibiri atanga na assist nawe igitsindo c'intsinzi ku munsi waje mutama yakinye yari mu kibuga Francesco Acerbi yari yatangwe burya ndababwiza ukuri Inter do Milan tutitaye kumva ngo urumva ngo ni equipe ngo yavuye muri Champions League niki nimba ugomba kurondera impano z'umwimerere
urwego nabonye ko Toni Kroos mu buzima naciye mvuga ngo amahirwe ni buri kimwe. Toni Kroos mwiza n'amahirwe yo kwisanga heza, ariko nimba dushobora kuraba match twicaye apana kuvuga ngo ngiye kuraba Inter de Milan bikini genda urabe elema par elema. Hakane Karnoglu bantu b'Imana no mediateur azi umupira no mediateur yorganiza neza, afise reflexion yihuta, atera imipira iremereye ari hanze ya surface de réparation mwiza. Mba ndabona muri ya shusho ya Toni Kroos terke mugabo we yagize ibi bintu. Iyo umaze ko mu Butaliyano kenshi wisanga n'umuco wabaye nk'uw'Abataliyano. Avuye muri Mira, umwanya wo kuva muri Mira soka nko kuko batonari ngo asoka aja hanze, ahinduye avuye agiye quelques centimètres, uvuye kwa Mira asugiye kwa Inter de Milan. Inter de Milan si ya equipe zo kuvugira nko Barcelona zo kuvugira. Hano nibaza ko yandi centre d'entraînement gusa kuko ikibuga cyagomye ari kimwe. Si ya equipe zo kuvugira nko Real Madrid yo kuvugira, si na equipe yo kuvugira nko Liverpool yo kuvugira canke equipe zo mu Bwongereza zindi. Mugabo ugiye kuraba potentiel irimo umugabo yitwa Hakane uzi umurabe muri Turkiya, niho ubona Hakane Karnoglu n'ubushobozi afise bwo gukina umupira w'amaguru. Reka turaza kumenya ni bande bagiye kuba bahurira muri finale mugabirana ko Christian Chivu ari kumwe na Inter de Milan bagomba kurondera vyose ariya, ariko nitwongera turavuze kuri Racing Club de Reims hariya mu gihugu cy'Ufaransa ubona ngo ishobora kuziga nivyo Paris Saint-Germain mu rukino rumwe muri zibiri zibiyane beje gutsinda equipe ya Nantes 3-0 mugabo Lens nayo kumusoje yageze muri finale ya Coupe de France. Nabonye abakunzi bayo baserura ubu qualification ya finale ko mengo batwaye igikombe bashwaye mu kibuga abakinyi bararira. Lens uno mwaka ngo hari icishobora kubibiki abafaransa cyane cyane kuri rivaliza kuri equipe ya Paris Saint-Germain bivanye n'ivyo bari kwerekana ivyo bari gutangura. Ariko Paris Saint-Germain batsinze Toulouse no biheje gutanga akazi 4-1. Umukinyi mwiza w'umwaka mu gihugu cy'Ubufaransa ni batwara champion heje guterekamwo 2 Kvaratskhelia Vicha batsinze 3 n'umugabo witwa Désiré Doué. Nakondera mu mateka ya Coupe de France ugiye kuraba equipe ya Racing Club de Lens buriya nta namwe yanditse izina ryayo, niyo finale yabo ya mbere. Bivuze ngo iri muri equipe zitarigera zitwara kino gikombe. Ya finale yabo ya mbere. Si finale yabo ya mbere. Uno munsi Paris inyuma y'imyaka myinshi Paris ifise 14 n'iri petit titre, hagakurikira Auxerre ifise 4, hakaza equipe nka Nantes ifise 3, Anavado Genga 2, Rio 2, equipe yitwa Toulouse ifise kimwe cyo muri 2023, Rennes kimwe cyo muri 2019, Girondins de Bordeaux kimwe cyo muri 2013, Lille kimwe cyo muri 2011, Sochaux kimwe cyo muri 2007, Lorient kimwe cyo muri 2010, Strasbourg kimwe cyo muri 2001, Nice kimwe cyo muri 97. baramaze gukina finale ya bafise cyo 90. baramaze gukina bamaze gukina iyi ni finale ya kane ngo bazogiye gukina kuko 1948 bayitakaje imbere ya Lille, 1975 bayitakaje imbere ya Saint-Etienne, 1998 bayitakaje imbere ya Paris. Baheruka finale ya Coupe de France 1998. Niyo baheruka igikombe birumvikana ko nakazi kadasanzwe kariko karakogwa n'umumenyereza skwizi ya Pierre Sage, ariko kandi jewe ntokevariwa gusa muri champion mugabo gakomeye cyane kuko muri champion amaze gutwereka urugero rwo guha challenge equipe nka Paris Saint-Germain, equipe yari ifise abakinyi abeza, ariko ukabona mu kwa mbere iravuga ngo zana Arthur Maswa kuzana Eri Se Maxime uyu mugabo w'umunyamali Aidara Amadou Aidara umutereke muri abandi bagiye batandukanye. Urabona ko bagumye bafonza na Racing Club de Lens nziza ifise bagabo ba Seko Fofana umwaka iduga, yari ifise Royce Openda, yari ifise Brisamba mu igori ifise ba Jonathan Close. Uyu mugabo yaciye agenda kwa Sosthene yitwa gute? Ni Jonathan Close lateral droit ari kwa Marseille. Yari Racing Club de Lens yajyana umwaka uri kwiruka ko bace baja muri Ligue des Champions, mugabo yabaye equipe idashobora kumentena n'imiburiburi beza mu bifise bose baca barigira. Ubonye nyuma y'imyaka itarenga 4 basubiye kugaruka kuri rugero rwo kuba bakabiri muri champion, kuko nubwo buri gikombe ikibanza ca kabiri ndabona ko baratanga iyo assurance yo kuba bazorangiza n'imiburiburi bagifise, donc bari muri Ligue des Champions mwaka uza. Ariko ni kwisanga kuri finale ya Coupe de France, kandi ugiye kura probablement barahura n'irengana hagati ya Strasbourg na equipe yitwa OGC Nice. Ku bice byinshi kwijana ndabona Strasbourg nayo bashobora guhura probablement iri kuri finale ya Conference League uko bafise Rayo Vallecano, kandi Strasbourg byaro bafise no munsi birabemera ko bokura muri Rayo Vallecano, ngo nabo batuyikuramo probablement birumvikana ko mu Bufaransa urugero rwiza rwa Racing Club de Lens nta muntu yoropinga muri no saison.
avec abakinnyi babo revelation idasanzwe kugaruka mu bihe byiza ko umusaza azwi izina rya Florian Tove yanatsinze igitsindo cya mbere ku munsi w'ejo ariko n'uno munsi ubona ko yasubiye kugirirwa amahirwe yo kugaruka muri equipe de France n'abandi bibaza ngo eske mu gikombe c'isi abafaransa bazirengagiza serivisi za mzee wa kazi Florian Tove. naravye rukino muri weekend bariko bakina na Toulouse bariko bakina na Toulouse irabakwakwanya ibaterekamwe ibitsindo bigera kuri 2 ibitsindo 2 bije hakiri kare barya ikarata y'agahama Toulouse yari ikarata y'agahama yaje gutsinda ibyo bitsindo bigera kuri 2 mugabo wagenda kuraba ugasanga uburyo equipe yitwa Racing Club de Lens ihagaze biyereka ngo vyanka bikunda twebwe turi equipe nkuru ntitugomba gucika intege mu buntu buto buto bara persevera nagiye kubona gutya nsanga equipe igarutse deuxième partie icura umurongo Toulouse irayibwira ngo wewe ntugomba kurenga mediane uguma muri zone iwanyu kandi twe tuguma muri surface vyanka bikunda bafise umusore yitwa Thomason bafise umusore yitwa Alessandro Maximini baramuzi Maximini yaciye kwa Newcastle United imbere idole bafise witwa Mathias Idole bafise uyu muhungu yavuye kwa Crystal Palace yitwa Edward ugacongera ko Tove Malanga Sar ndugu yangu equipe irakomeye Artiri Maso akagira gutyo ukabona avanywe mu kibuga ugana ngo ibintu bariko barakina bongeye kutwibutsira Racing Club de Lens yaduze isi yisangariya kabiri kacija muri Champions League none mwaka ugiye kuraba nishobora kubiya kabiri gusa ubwishobora no gutwara igikombe ziko kiriya bari bafise umwe mu bakinyi beza yitwa Florian Sotoka w'imyaka 35 no muzatagironyora mu kibuga jewe nabonye equipe yitwa Racing Club de Lens ndavuga ngo nimbizi nguvu muzozerekane ku mugabane wabura cyane ntimuzerekane mugabo mu Bufaransa ho murasizeho inkuru ivuga ngo ivyananiye Olympique de Marseille ivyananiye Olympique Lyon ivyananiye Monaco reka twebwe twifashishije umutama nka Florian Tove afashe guheka abandi bana bakiri batoye dukina umupira nivyo reka turaza kumyana inde hagati ya Strasbourg na Nice azohurira na equipe ya Lens muri finale muri DFB Pokal kanya Bayern barakina na equipe ya Bayern Leverkusen ni match toroshe ko n'imigwi ibiri match yamaze kuri ahubwo bageze ku munota 12 ni nabonye ni demi final match ya mbere hari abo bakina first leg na second leg turabe bari gukinira kwa Bayern na nyene kwa Leverkusen muhira kwa Bayern Leverkusen niyo baje ni match imwe ni match imwe ko urengana zocahura n'uzoba yatsinze ku munsi w'ejo hagati ya Stuttgart na equipe yitwa Fribourg nabonye company nabona final cha kwa Bayern na Fribourg company aragishaka yabakoreye bose none abakoreye bose kabisa nivyo tuzoza turabereza irita ku munsi w'ejo mugabo nabonye imbere ko dusohoka kugira ngo duhe mwanya abagomba baduhe match Dieterance Flick yazanye 10 n'umwe agiye gukoresha imbere ya Celta Vigo